Umurere hose ku mpande zine z'isi ni televiziyo yanyu ibiri kirakora burakanya kugira mwimenyera amakuru atandukanye hirya no hino. Duserukiye ahantu ubona yuko hasa na hari umunsi mukuru, hari abantu batandukanye ariko harimo na bamwe bafise ukuntu bambaye kwabo gutangaje. Nibaza umumama twiye kuyaga nawe mwamaze kumubona mama twara mu kije cyane. Namahoro. Je nitwa Benigne alias Bebe Benigne Bershu. Ashobora nakaze kabisa. Zina twose niko yose ni kwanje. Niba mama taguteba tubasanze hano bigaragara ko menga muri mu munsi mukuru mwazanye niki hano nimba atari banga. Uyu munsi ni show turaryohewe cyane kubera ko twakoranijwe ngaha no mukunzi wacu Aline Vyuka uyu mubona ngaha umuntu yanezerewe hari ho bigaragaza mu gutwenga, hari umuntu agira umunezero w'indani, abantu ntibanezerwa kumwe gaje nezerewe ndatwenga. Biranaboneka yuko bamaze gutwenga. Hanyuma wambaye agapira kanditse ko ngo Aline Vyuka kubera nanditse nambaye agapira kanditse ko Aline Vyuka kubera ko Aline Vyuka ari umukunzi wanje. Hama uno munsi dufise umunsi mukuru wiwe w'abakunzi biwe, w'abantu baraba indirimbo ziwe, abantu bamukunda uko aririmba. Hama jewe ndi umwe muri abo. Nitwa Pastor Jackson Twisabe, ndi umukozi w'Imana kandi ndi umukunzi wa Vyuka Aline Vyuka. Ni nayo mpamvu mubona turi hano turahezagirwa n'indirimbo aririmba, imitima yacu igafashwa n'imitima yabo turongoye mu ishengero nayo nyine igafashwa. Niyo mpamvu rero turi hano kandi turabakunzi biwe kandi tumukunda cyane. Tugenza twaje ku murimo w'umukozi w'Imana Aline Vyuka. Numuririmbyikazi dusanzwe tuzi kandi dukunda cyane gose kandi nawe adukunda. Twaje kugaragaza urukundo tumukunda, umunezero dufise kuri we, ego tubigaragaza mu guhura n'abandi bene data basanzwe bamukunda bavuye mu cungara ritandukanye, ariko twashimye guhura hano hantu kugira ngo twidondorane tumenyane ku bakunzi ba Aline Vyuka. Turabakunzi b'indirimbo ziwe umuririmbyikazi wa gospel ngaha mu Burundi kandi araririmba neza cyane, turamukunda turamushigikira man since twebwe impamvu turi hano twarifuje abakunzi ba Aline kumenyana, tubonane tumenyane. Mu bisanzwe yipfuje kuduhuza kugira ngo tumenyane nk'abantu bamukunda. Mu bisanzwe impamvu turi hano n'urukundo Aline akunda abakunzi biwe nubwo abakunzi biwe bamukunda. Aline Vyuka ari mu barundi bake baba mu mahanga mugabo bakabandanya bitaye igihugu cabo n'ururimi rwabo. Abandi akenshi usanga bahinduye indimi, ugasanga araparirimba indimi zo mu mahanga, ariko Aline Vyuka vyukuri turakunda ukuntu ururimi rwacu no gukunda igihugu cacu, agakunda n'akaranga k'igihugu cacu, tugakunda kandi n'ukuntu mu ndirimbo ziwe akunda amajambo y'Imana vy'ukuri kandi abantu benshi bagafashwa. Aline Vyuka numuririmbyikazi mwiza cyane gose, akunda igihugu c'u Burundi ndetse akunda n'abarundi kazi cyane. Je ndamukunda kubwi wanje, arangyohera ku ndirimbo ziwe ziramfasha, ndetse ku majambo akunda kuvuga mu ndirimbo arubaka benshi, kandi n'umuntu kenshi iyo umurondeye abanguka kukwitaba, ndetse n'ubwo uri kurasoma amastati yiwe ukamwandikira muri rwa rurimi rw'ikirundi nawe arakwishura mu kirimi c'ikirundi. Iyo ari hose yagaragaje yerekana ko Uburundi abukunda mu guteza imbere ikirimi ururimi rw'ikirundi. Turamusengera, hama turagerageza kugira ngo atere aje imbere mu buryo bwinshi, tutorinda no kudondorera hamwe. Ico tugamije si uko woba ari umunsi mukuru gusa, ahubwo nko mu vyiyumviro vyiwe uri kuramwumviriza muri ko murayagana kazoza kiwe, n'umuntu yifuza cyane guteza imbere igihugu, n'umuntu yifuza gose kubiba urukundo mu Barundi. Ni nayo mpamvu dufise kazoza katari gato, dufise n'ivyiyumviro vyiza dufatira kuri we. Ni vy'ukuri jende umupastori mugabo Aline Vyuka aranyubaka kuko amajambo menshi avuga n'amajambo y'urukundo, amajambo yo kunywanisha abantu, ugasanga n'umuntu yifuza yuko abantu bose bakundana.
n'abantu rero bake bari mu mahanga bari mu bihugu nk'igihugu rutura nka Amerika nka kujya usanga babandanya bitaho abarundi bene wabo bakitaho n'igihugu cabo ni byinshi rero tumukeneye ko nawe nyene ubwiwe adukeneye kuko arakunda igihugu cyane cyane no mu iterambere ry'igihugu.